Zimana yamutumanye kaze. Turashimiye Imana kandi nibaza ko natwebwe mu bandi ibyo nza kuvuga hano nibyo namwe mwatubariye mu ndirimbo rusangi mu makorale nibyo mwagiye muravuga tuja gukuramo ijambo rimwe gusa ariko kandi natwe naho dushaje turakunda kuririmba biraryoshe erega bavuze ngo ikimuga ngogira gitamba kiborewe iyo kiborewe kirabagira nuko amaguru yavuye ko ugasanga kiriho kiratamba none rero aha natwebwe haraho gavyanka umuneka yawo ngene muririmba atego kweri yari nkende ngo bariko barayibaga ngo bayagira munsi y'igiti iraramye tebagaho simwebwe nakambaye ko n'imisi aha naho ndiko ndabagirwa nari naruriye kiya giti ndagera hariya muga hariya sengishikaye none rero reka mwijwi giwanje nyene mvuge duce dufashanye mwege mu bishobora muca mubivuga neza. Dosiye yawe yari yanditswe ngo mwice, dosiye yawe yari yanditswe ngo mwice, Yesu aravyanka ayihindura ukundi ntugipfuye. Dosiye yawe numva dataraje nagerageje nariko ndihebura ngo bihava binanira cyane muza kunwenga gato rero badushire kubikoresho ijwi ryabaye ryo giwanje nagira ni hasi canke nabadogije cyane. Dosiye yawe yari yanditswe ngo mwice unyaruse uze kunkwega je nkwezi unyankire kuko piano nico gihuwa cayo ukwezi iranka igaci kujana neza shiramwe ingoma. Dosiye yawe yari yanditse ngo mwice, dosiye yawe yari yanditswe ngo mwice, Yesu arayanga ayihindura ukundi ntugipfuye. Dosiye yawe yanje yari yanditse ngo nicwe, dosiye yanje yari yanditse ngo nicwe, Yesu arayanga yabihinduye ukundi sinapfuye. Dosiye yanje nawe musenzi yari yanditse ngo mwice, namwe baririmbyi yari yanditse ngo mwice, Yesu aravyanka yabihinduye ukundi ntimwapfuye. Dosiye yanyu dosiye yawe yari yanditse ngo mwice, Yesu arayanga yabihinduye ukundi. Namwe bakozi yari yanditse ngo mwicwe, namwe baririmbyi yari yanditse ngo mwice, Yesu aravyanka yabihinduye ukundi ntimwapfuye. Dosiye yawe dosiye yawe yari yanditse ngo mwice, Yesu arayanga. Uyu mwaka byari byanditse ngo wicwe, nawe Satani yari yanditse ngo wicwe, Yesu yaravyanse yabihinduye ukundi ntiwapfuye. Dosiye yawe na Morodekayi byari byanditswe ngo amanikwe, na Morodekayi byari byanditswe ngo amanikwe, Imana iravyanka imurizi farasi ntiyapfuye.
dosiye yawe. Amarodikayi byari byanditswe ngo bicwe, n'amarodikayi byari byanditswe ngo amanikwe. Yesu aravyanka amuriza ifarasi ntiyapfuye, dosiye yawe. Bashaduraka bari banditse ngo nibashe, bashaduraka byari byanditse ngo nibashe. Imana iravyanka, Imana iravyanka, ibahiye badutaziye. Dosiye yawe yari yanditse ngo mwice, Yesu aravyanka ayihindura ukundi. Yewe musore byari byanditse ngo wicwe, namwe bigeme byari byanditse ngo mwice, ariko Yesu yaravyanse yabihinduye ukundi. Dosiye yawe, dosiye yawe yari yanditse ngo mwice, dosiye yawe yari yanditse ngo mwice. Yesu aravyanka abihindura ukundi. Yemwe bagabo byari byanditse ngo mwice, namwebwe bakenyezi byari byanditse ngo mwice. Yesu yaravyanse yabihinduye ukundi. Dosiye yawe yari yanditse ngo mwice, dosiye yawe yari yanditse ngo mwice. Yesu aravyanka abihindura ukundi. Haleluya! Bwana apewe sifa. Bwana ahimidiwe. Bwana Yesu awabariki nyote. Dusangira amajambo y'Imana. Nsenze Imana narabajima none uwo mugoroba nzovuga niki nabo bantu ko bazoba baje kandi akari umusi gusozera umwaka. Nzovuga niki nabo bantu? Imana yarampaye ijambo mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana. Hari amajambo tugiye gusangira mu gice kigira 3 murongo w'indwi. Igitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana. Ivyo mwahuye si bike, bimwe byarakunezereje ibindi birakubabaza, ariko kandi uracariho. Yesu nashimwe. Bibiri imbarira ngo abanuka bo baja muri rwagobo ntibongera gushima Imana, kubera ko tukiriho. Hari ivyo Satani yarayateguye, ariko igihe cyose Satani yamana esheki, ariko Yesu wacu ndagira esheki. Yesu nasubiramwo. Haleluya! Ni 100%. Umuntu yamvuye naramubajije, narabivuze hano ku munsi Pastor Seti. Mvuze ntimbega muga ko numva none ayamenya dahura, none ngaha nakize. Aranyitegereza umuganga w'umudentiste arambarira ngo rega Pastor, twebwe abantu iyo twagerageje twebwe abaganga ni 70%, ariko Imana niyikora 100%. Rega naramaramaye kuko yabimbariye yari umupagani. Nkagomba rero kwansudira, amaze kuza sudire hari ibintu bidasubira gusubira uko byari bimeze. Ataho twaragerageje kuba ibyo 70 ni byinshi cyane ku muntu. 100% ni Imana. Twebwe ntibikunda ko dukora 100%. Yesu adutabare. Hariya mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo w'indwi ndagera hepfo kuri 11.
Cete candikiwe ishengero ry'i Philadelphia, wandikira umwareka w'ishengero ry'i Philadelphia utuwera, uw'ukuri, ufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagira uwugara, kandi uwugara ntihagira uwugurura. Aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa vyawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kurwugara. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda atari bo, ariko babeshi. Nzobagobera kuza, bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye ko nagukunze. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu vyose, kugerageza ababa mw'isi. Ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igisebo cawe. Amina. Haleluya. Naya majambo Imana yampaye, kandi Imana irakundana. Ugwango n'ugw'abantu, ariko Imana nukuri idakundana. Gira mugenzi wangu, Imana irakundana. Imana irakundana, narabibonye. Imana irakundana, jewe narabibonye. Hari aho umuntu mubwira ko Imana ikundana, erega hari abantu bagenda ku byo babwiwe n'abantu ngo Imana irakundana. Urakwiye kuba warayibonye nawe, ntugarukirize ko byo bakubare ngo irakundana. Oya, uvuga uti nanje aha ndayigwa inyuma, narabibonye. Haleluya. Yohana mu kizinga ca Patimo. Iri shengero ry'i Philadelphia, ndabisoma ndegeze kubivuga, ni shengero riri mu mashengero abiri. Mu mashengero ndwi Yohana yabwiye kwandikira, abwiwe n'umumarayika, mareka abwiwe na Yesu, ari mu kizinga ca Patimo mwibohero. Aya ni rimwe mu mashengero abiri Imana canke Yesu ataco yarigayeko. Amen. Icoma kuri umugoroba mu kinama nawe ukaba muri umwe canke babiri canke 100 canke 500, ataco Yesu akugayako. Iri shengero rero nagomba ijambo dufise muri nirya rivuga kurinda. Kurindwa ni Imana. Amen. Kugira gute? Kurindwa ni Imana. Nanje nzokurinda. Nagomba ratuvugane, mbega uyu yavuze aya majambo ninde? Uwawe yabariwe ninde? Kuki yabariwe ayo majambo? Aho bibiri ubuhejeje, ikigwa kibageze. Ninde yavuze aya majambo? Yayabariye nde? Uwo yabariwe wowe, kuki yayabariwe? Uwavuze aya majambo ni Yesu. Yesu nashima. Ni Yesu yavuze aya majambo, kuko hano si Yohana avuga, si umumarayika avuga. Oya, ni Imana ibwira Yohana ngo ayivuge. Jewe mvuze ivyo, jewe nzozigama, jewe nzorinda. Ubwa mbere, jewe nduwera. Amen. Imana yacu ni Imana yera, itagira agasembwa, ntigira marabaga, ntigira mahinyu nka jewe canke nka wewe mugowe wowe utare hafise. Ntigira ikintu na kimwe inegurwa, yitwa uwera. Irivuga ngo jewe ntumye ivyo. Ubwa mbere ndi uwera. Irya kabiri, jewe ndi uwukuri. Nta kinyoma kiri muri Kristo Yesu, nta kinyoma kiri mu Mana. Imana ntiswaganya nka twebwe. Imana ntiyikura umuntu ngo ngende mubwire ibi ngo kugira mbise
kandi itazobishira mu ngiro. Twebwe turabura iryo tumarira abantu, ukamubwira ibintu utazoshobora gukora. Mugabo Imana ni umunyakuri, nta kinyoma na kimwe kiri mu Mana. Ivyivuze irabishitsa, niko Baramu yavugishwe n'Imana. Imana si umuntu ngo ibeshe, ni umunyakuri. Icya mbere ni uwera, icya kabiri ni umunyakuri. Gatatu avuga ngo niwe afise urupfunguruzo rwa Dawidi. Haleluya. Reka ndahanyarutse kuko bishika bitanu. Avuga ngo ufise urupfunguruzo rwa Dawidi, twarengana. Uwugurura ntihagire uwugara. Kandi icya gatanu, uwugara ntihagire uwugurura. Yesu nashimwe. Mbega uwo muntu mwumva ari muto, wumva amaze nka twebwe. Ninde muri twebwe avuga ati najewe ndafise urufunguzo rwa Dawidi? Amina. Ega ntiho buruja mu mbwemo akatubwira ko arufise. Amina, ndarufise naje nugurwe. Wo burimwo ngo ufate ijambo iri Yesu yafashe. Umviriza, uwo Yesu avuga ngo ko kuri 10 ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda. Ninde nuwera, ninde nuwukuri, ninde nufise urufunguzo rwa Dawidi, ninde nuwugura ntihagire uwugara, ninde nuwugara ntihagire uwugurura. Haleluya. Nguwo wavuze ngo ko witondeye ijambo ryanje, ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nka Yesu nzokurinda, nzokurinda igihe. Beneda, nimba hari ikintu kigoye ni igihe umuhisi hano umukozi w'Imana yabakorenga Pastor Seti yigeze kutwisha ngo igihe ngo kirubahuka. Yareka dusome hariya mu Itanguriro, ngene ari amazi yapomutse ngo mwakava ingomero ziruguruka makava hejuru andi hasi. Ati kuko cyari igihe nta numwe cihanganiye uretse Nowa wenyene yarafise ibyo bizaniye mu n'Imana. Kurindwa igihe rero nagenda babwira ibanga. Ntubona ntacu, ntubona ko yari ngaha n'uyasohotse. Twebwe tuba turi mu gihe cy'iwacu. Kurindwa iki gihe tukaguma n'ukwera n'ubuntu bw'Imana. Abavuga butumwa aba bose aba igihe cyabo barinzwe ntihagire ukomereka n'imbabazi z'Imana. Abaririnzi ndiko ndavuga igihe. Erega hari igihe cy'abapasitori gishobora kubona kibi, hari igihe cy'abarimu gishobora kuba kibi, hari igihe cya protocol gishobora kuba kibi, hari igihe cy'abarongozi b'amakorali gishobora kuba kibi, hari igihe cy'abasenzi gishobora kuba kibi, hari igihe cy'ishengero gishobora kuba kibi. Mugabo Imana ikavuga ngo nzokurinda. Roy bwira Imana uturandinda igihe cy'Imana, igihe cyo kugerageza. Yesu adutabare. Umuntu wese rero ni igihe ciwe. Mugabo Imana ikavuga ngo nzokurinda kuki ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje. Condition igisabwa sugupfa kutu. Abanyarwanda n'abakunda kuvuga ijambo kurindagira. Ushobora kurindwa mu buryo bugaragara bakabona uriho ariko uri kurarindagira, ukamengo wararinzwe kandi ugowe, ukamengo warazigamwe kandi uzingirikiwe muri wewe. Ndiko ndavuga kurindwa n'Imana, kurindwa igihe. Uturinda n'Imana arinda abandi. Abantu bitondeye ijambo ryo kwihangana kw'Imana, abantu bitondeye ivy'Imana yihanikirije.
abantu bavyitonde. Aha mu kubamfu uzinguruye rimwe uja mu kubamfu igice ca mbere umurongo wa 3. Hahirwa usoma, hahirwa n'abumva amajambo yo kukuvugishwa n'Imana, bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Amen. None ninde uduhishurira muri twebwe yaraye imbere y'Imana amaze nk'indwi canke indwi zibiri ati uyu mwaka wa 2026 inzambi iravuga turagenda? Ninde? Umuntu agomba guswaganya kandi aho kwaduka bamukurikira ntibobura, kandi ahanyene aha muri twebwe twamuca inyuma ngo yahishuriwe. Kurindwa, haleluya, kurindwa igihe kibi cyo kugerageza. Erega Bibiliya mbwira, mwarabisomye na mwebwe kwa Yakobo 1:12 ntibavuze ngo wahiga umuntu yange nimugerageze kuko niyamara kurama. Amen. Abaheburayo ibice 10 murongo wa 36. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mone guhabwa ivyasezeranywe. Haleluya. Ishengero rafise ivyasezeraniwe, nitwasezeraniwe kumba hano mu Kinama. Oya, amasezerano yacu ntagarukira kuri izi ntebe biragahera. Amasezerano yacu ntagarukira kurongora korale kuba protocol eka bacuraranga, ntagarukira ku gucuraranga. Oya, amasezerano yacu nagarukira kuri abo ariko baragira amasanamu. Eka birarengana. Twihanganye niho dushobora gusikira ivyasezeranywe. Ivyo byasezeranywe nage nimwe Yesu yatubwira ngo ndagiye kubategurira hanyu, nzoza kubajana iwanje ngo ahondi namwe abariho muba. Haleluya. Ivyo ni byasezeranywe. Umwe mu baririmbyi yavuze ngo ivyo byasezeranywe biragumye, umwasi ntabishobora. Oya, ntabishobora umwasi. Ariko twe ntadukekeranyishe, ntibikunda, turavyizera. Kuzigamwa, izigama abantu bameze gute? Abantu bitondeye. Aya masezerano yo kuzigamwa ari ku bantu bitondeye ijambo ry'Imana, ijambo ryo kwihangana kw'Imana, ivy'Imana yavuze. Mbere Yohana ngo abo n'abahirwe barahiriwe, naho bafise bikino mu bugaragwa, naho batamitaye minini bo bafise, naho bagenda n'amaguru, naho bafise impuzu imwe, naho barya ibibayabaye, bitondera iki ijambo ry'Imana ribabwira. Birimba ngo nabahirwe kubwege kiri hafi. Yesu adufashe. Uyo rava ngo arugara ntihagire uwugurura, kandi arugura ntihagire uwugara. Cisha amaso mu byakozwe n'intumwa, ndiyibeshera n'umunyakuri ivyo avuga n'ukuri. 16 2023 tugera kuri 2008 amajambo amego ni menshi ariko nta vyinshi tuza gusoma. Oya, nyene kubivuga ni Yesu. Uwabarira n'uyu muntu ameze ate? Yitondera. Aya masezerano ku muntu yitondera ivyo ijambo ry'Imana rimubarira. Mwari muri Nova mfasha soma ivyakozwe n'intumwa 16:23 ugire kuri 2008. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cyane. Nawe abariwe atyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga, umaho barabakubise mwiboha ryabo, bashize amaguru yabo mu mpatane z'ibiti, baca babashira hehe? Mu nzu y'imbohe. Nonaho ari umuntu gusa ntiyagerageje ivyo ashobora. None uwo muntu gayebega ntiyafaditse n'ukuri. Erega mwebwe mupfa kuvyumva
bamwe ntimubizi jewe ntarakizwa ariko nari mu nzira yo gukizwa nta gihe kirekire cahaciye abo babanyi twabana ku kibanza mu isoko y'Ibujumbura cena dandaza amapantaro nabo bakadandaza amashati mbere mvuze ntaciye kure barabamizirima nibo twari dusangiye ikibanza bakora inyuma yanje haza umugabo w'umunyabururi kurangura impuzu acaraza insigarana aturazurandabira agenda agurazana yongera agurazana hahandi nyene singende bandavye kugajisho umuzigo barawutwara wa munye n'umuzigo acati wa muzigo wanje uri hehe ntinda watwaye ngoya ngurawumpa none uko amuga ntiruraza ntawe natwaye kandi ari umupagani kweli kandi ari umupagani nkwije materiel z'ubupagani kubera iki hari abantu bihenda bijya bintu by'amaderede je narabigira aha mu muhogo nari mfise ikintu c'umugozi werekana ko je ndi umurasta aha ku kuboko aha hariko ya migozi kandi hashati nambara umupira y'amipira bashira ku inomero duhuye kuko barankubise muri Sobekove bagaca bavuga ngo ubona ritahiye ngo ubona rira nukurira ngo n'umwuga wiwe ngomba kuvuga rero hageze ko bamboha barishize amaboko inyuma aba municipal baramboha neza iyo bakuboshe rero indoki zivyibuha uzumva kwa maraso ntatembera zisha zivyimba zikangana n'iyi ntuze mfise kuko nari meze mwe nuko indugumbi gashize ha mukwa ikamanuka naremeye ko nzobiri hakana taho nzobikura kubera ndababaye ndumva ko ngire nturike harahora umuntu yumva ngo kubohwa akavyumva mu migani atandika iziriko kiramujako kuva pfuye ntukabohwe waruboshwe n'ivyaha vyari bimaze ntusubire kuja muri izo ngo y'ivyaha bakoze ivyo mwamengo sindabizi sishobora kubashira ku ivyo ntabona ariko none ko bamwe n'abantu b'Imana nitubadunuje none ngira ntimuryinjira none ntimuryinjira ntimuryinjira mumeze uko ku mugwa 15 maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zibumva isi ikinyiganyiga cyane giturumbuka bituma amatanguriro y'inzu yibohero anyiganyiga ako kanya Paulo na Sila byarashobotse ko bashishira muri izo ngoyi muri izo mpatane barababoha barabugarana birakunda ariko ikitakunze nukubaha amasengesho ikitakunze ntibapfunze ishimwe bapfunze abantu amasengesho n'ishimwe bigumaho amasengesho n'indirimbo bigumaho ibyo ntibyigeze bibowa baca bavyikorako isi ica inyiganyiga cyane giturumbuka mbega wowe yuhuye n'ingorane wikora kuki isengesho riraza canke haza imyidodombo indirimbo ziraza canke haza intimba wayo nabonye ayo wabonye nayahe ntayo wabonye bazoba bayabonye bazoja mu muriro bazoba bayabonye bazopfira mu vyaha urayabonye ufise Yesu wakenye wagwaye washonje wabuze n'umuntu ibyo birashoboka ega nawe jo bazokubura bituma amatanguriro y'inzu yibohero anyiganyiga ako kanya inzugi zose ziruguruka iminyororo ya bose iradohoka uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye asokora inkota agira yiyahure kuko yagira ngo imbohe zacitse ariko Paulo asemera n'ijwi rirenga ati ntiwigirire nabi twese turi hano urakoze cyane amen kuri 28 Yesu aguhezagira muravyumva Shaduraka na Meshake murabona ngaha kuririmbira Imana gusenga Imana ntavyo tubona ngurumva ngo rero ngurabona ngo Imana ivuga ngo ndaje eka yabikoze itiwe iravuza induru
nta gwamo Imana yavugije mu gukora ibi. Bagiye babona imiryango yiyugurura, imiryango yibohero, basigura ngo iyo miryango yibohero y'ico gihe ngira n'ubu niko bigenda. Abaroma mu kugara bugara ibohero nk'ugara imangazini. Nta muntu yugara imangazini amagufura abimbere mu mangazini, amagufura abinyuma, siko bishoboka. Ntivyakunda ko bo kuyugururira bari ndani, hataza kugurura umuntu ari nyuma. Ndiko ndiga ya majambo nanye vuga nterega amana urakomeye bwa bundi ugenda n'imfunguruzo z'ibitasha byose n'amagufuri yose. Ninde muntu muri mwebwe afise imfunguruzo zose z'imiryango yose z'ibitasha byose by'imiryango n'amagufuri? Ni wa wundi avuga ngo nuguruye ntawugara. Yatumye urupfunguruzo rwiwe kuri iryo bohero atiri waraza. Bariko barasenga, bariko bararirimba, ngurumva ngo Paulo asere ngo rema ngo bantu banje ngo nabumvise ngo ndi kumwe namwe. Eka erega hari ibintu Imana dukorera itabutubwiye ngo rema ngo nzo gutabara. Ivyo ntirigira bivuga igaciza uko nyene we wasenze itanakubwiye ngo nakumvise hewe. Iyo Mana irakomeye. Ugasenga ngo Mana nguranzigama ngo muri iri joro. Imana ndikubwira ngo yego, ika uravuga ukamegura kuvugana n'ikibambazi. Uhejeje ugaca ugenda ukaryama ngo kandi aha yavyumvise. None umva kwizera atari ugusara. None umuntu atakwitavye ntaho yagusinyiye ngo uvuge ngo yarampenze. Erega nibi byose dukora mwemuka natwe turimwo. Imana iduhezagiye tugacuza ku rusengero ngo mwana nyandikira mwandikira ikintu bigira 10 inyubako nterezwa mashimwe ndaje gukorera Imana. Uwo kubaza iyo Mana bagiye gukorera none wasanze haba abagabo. None abagabo ni Imana. Mugabo hari imbere muri twebwe jewe Imana impezage nkagenda uwasangaho acambwira ngo mutangwa Imana iguhezagire nta mina kandi aho yavyumvise. Yesu nashimwe. Urumva ntiyababwiye ngo ndavyumvise barabirimbye bariko bararirimba bashima Imana. Indirimbo sishora kwikompoza baririmbye seho narindi noba ngomba kubesha nta numvise. Mugabo birashoboka ko Imana turagushima ko turi muri iminyororo tutasambanye tutivye doho izina ryawe kandi bavuze ngo tuzoba duhiriwe niyo baduhama badoho izina ryawe ngo tunezerwe duhimbagwe kuko tuba dufise icyuharo gikomeye mu ijuru. Imana iti yemwe aba bantu no mu minyororo nk'iyi bakubiswe bariko baravirirana none bariko barandirimbe. Izi ndirimbo zivuye he? Kubera ko yuguruye atawugara bwa buryango bw'Abaroma. Haleluya. Erega ababona ko huguruye ni benevyo ni babona ko ibintu vyuguruye. Ariko abatari benevyo turi mwibohero baratwugarana baduha amategeko turi mu gasho. Uri muri konyene kuko nivyo abantu bafise amaso kubiraba. Umviriza Paulo nasira ya miryango ngo hwe baca barabibona bati harugurutse kweri kandi uyu ni Imana, uyu ni Yesu yarungitse umumareka aratwugururiye. Ati sira sha ya minyororo je yamvuye ko ndidegenge arase ati naje kubera ko bari mu Imana. Twe nawewe bigeze uko reka twoguma muri iryo bohero canke twaca twigira. Ngomba nsohoke nje kubibwira abantu nerekana Imana yacu. Barabonye badukubita batuboha badupfunga nje kwiyereka abantu ndababwira ko Imana yadutabara. Bati tukagenda uyu musoda aricwa oya nitwogenda ngo tugume ngaha. Wa musirikare agatero kati we kamuvako. Twe turafise abakozi ngaha kandi abatari bake nabi wanye. Ngire nkubwira ufise abakozi nibagira mu munyezamu akaba ari umwe ndazoguhende
ntajo rarara harya arya yagusa ntazo guhenda ndabifisemo uburambe ivyo umutama wanje umungere wanje uri ari muri Canada ndamuvuga mutwa mu Kibenga nawe abahajya nyine muri Misozi Dwaze hepfo yahora hamwe bamo terana grenade yararonka abashitsi agacaza kantegura ati ndaza kuzana umushitsi ntego nawe yari umuntu ujya mutamani yagira itiro kweri akesha ajya amasaha 8 adyamye kare yabisaha 7 ndaza kuguzanira umushitsi ntego saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 ndacarindiri tebagabo numva biranse rero ndagenda ku bitanda bane bitanda byo mu gisagara ivyinshi ntibiduga hejuru biri hagufi ndeka ndyame ngaramye amaguru aje hasi kugira ngo niyahamagara aze gusanga ndi maso hari mu masaha y'indwi hafi saa 8 candagara amashira ibirenge hasi nibirato sinakuye kweri itiro we nasuye kuvaho saa 10 iyo ndahumiwe yaje aradodora arabura kuko mu Kibenga niho yamayirukanye abanyezamu yaraza saa 5 batamuziga porota kazovuza isona kabura gacaza abwira mubwiriza wanje ngo nta munyezamu ufise gana mwirukane gaca agenda niko bagenda niho bwacarambarira ati aturambarira mwari wa murusi nawe nkimuzana vyaragoranye sinaje mutima ndash urakoze ma aba bajejwe umutekano ndiko ndava hagati mu gihugu mu bihe bitari vyiza imodoka ari vyaranse turari matana kuri posta we muri yasi twishe turi bane nta numwe yasinziriye muga kuri posta abapolisi abasoda bari barayizamu yaraza n'ingoho yiwe akamara amasaha 2 agaca agenda hakaza uwundi mu Kibenga hari position tukaja gusenga muri kave twararayo ati abaza kuza muze kuza nta ngorane kuko twacha ku position aho bari impande y'ibomba burya twebwe ntibikunda ko dushobora gusinzira mu buryo atamuntu abari maso uwo muntu ari maso yumva iterogereriza avyura mugenzi we barafise amasaha bamuhenze uwo bohenda ngo niwe ngo abambiye ngo ijoro ryose bo bafatisha iminwe kwacha sinzira iyi mibiri dufise nukwiremwe naho ubuhagaze urasinzira riba ritaje uwicaye ku ntebe uri kurasenga mu masengesho rikagufata wati Jesse ndyama nicara ku ntebe hari usanga umuntu yasinzira ameze ngo kandi yasinziri urumva n'umubiri bati ntidushobora kugenda uyu musirikare yogira ingorane baca bagumaga yikanguye rero ngo araraba ati yo ibohero riruguruye ndahumiwe bagiye ataca abajije ngo aca afata inkota ati ko bagiye ndazi baza kunyica nabi reka ninyarutse hari abantu batari mwebwe b'abanyenzigo umuntu yagukoreye ikibi biriyambare ngo kibi coye kukunesha ukineshe ciciza aho badukubite tukabwirirana none sira hajya giragira ati agire yiyice agire yiyahurya n'imbugita hari bakocaga ati humiriza nyarutse burya bugesera kaze mazo batari twebwe si bazo bayikuyeho biramusha urazi kibi yadukoreye humiriza undi yavuze ngo igira y'amaraso ndagutarukireko mugabo Paulo na Sila bibagira ivyo bakorewe n'uwo musirikare urukundo rw'Imana rurenza ko muri byose gwihanganira byose abaja mu ijuru nta nzigo bagira nta kibi bagira ntibihorana ngo yaramvuze nzomuvuga yaranshengeje nzomushengeza yarankoreye ikibi nzomukorera ikibi yarambesheye naje nzomwihora siko bakora suko aharati Paulo na Sila ati sigaho ntiwigirire nabi hari abantu bigirira nabi kuja mu vyahano kwigirira nabi reka ntaho ubugiriye nabi niho ubugirira nabi nukwiyahura bati sigaho ntiwigirire nabi twese turi hano
kuko uraza umuntu aguye mu vyaha diregitema cagogwa naho wo muhika guma gowe naho mubembere duti ntaco ndakunda. Hari abantu bamwe, abantu bageze igorogota, niko ndavuga abantu bageze igorogota, atari babandi bahunga gutunganya. Abantu bageze igorogota, iyo akomeretse mu mutima akaza ku mukozi w'Imana akansangana intege nke jewe, ngaca ndamufasha ngahuha ngo nukumukunda ati none mbega no shishikara ibikorwa canke nta ngorane wihanye shishikara. Yarageze igorogota ntiyemera, aca heba uwo mukozi akaja ku wundi, nimumfashe je wamfashe yamfashije nabi, yambwiye ngo nshishikara ibikorwa kandi arakomeretse. Ugaca usubira ngo tibanza urindire ati none ndiwumva, ati Imana iguhezagire, urashize umuti hagwaye, kuko naho mubwira ngo birera aguma yumva muri ko bitera, aragowe ari n'ingorane biherera mu maraso ya Yesu kugeza kwiwija mu gati. Icyaha cawe gikwiranye nibi, genda amahoro rero. Muriko muranyumva? Aba bagabo ntiwigirire nabi, twese turi hano muri gatego. Fatiki muri kumurika, asanga Shadura kanamesha mumbabarire, asanga Paulo na Sila bonyene nibo bariko baragenda genda muri iryo bohero, mugabo atari bene vyo n'imihindi giti barasinziri. Iga ntibari bapfunzwe bonyene, ko bavuze ngo izindi mbohe zibumva niho bari. Izi mbohe zarumvise baririmba, zarumvise bashima Imana, mugabo ntizabonye ko huguruye. Iyo zihabona zaca zigira. Haleluya! Erega turafise Imana izi gupanga ibintu kandi bitonde kitatubajije. Ayo tubaza nabo twokwirukana, itubajije nabo twokwirukana gashengero. Vaho nacumaze, ariko Imana ibonda mu muntu akimaze. None mubo yagiriye igorogota, uwo wirukana we ntarimwo. Erega arimwo. Umviriza, igendana imfunguruzo z'ibitasha vyose, z'imiryango canke z'amagufuri yose. Yuguruye ntawugara, kandi yugaye ntawugurura. Haleluya! Ngomba dusenga Imana rero ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nange nzokurinda igihe kigira kize kugerageza ababa mwisi bose. Aca avuga ngo wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Ndagomba dusenga Imana ko witondeye, niwe yugurura ntihagire uwugara. Sinzi imbere yawe aya masaha makasigaye gusozera umwaka, ivyo bubona vyugaye imbere yawe, vyugaye kuri wewe, ariko hari ufise urufunguruzo rwa Dawidi. Birashoboka ukirana atagusenga bikanga, kugororoka bikanga, kugenda n'Imana bikanga, gukorera Imana bikanga, kunesha ivyaha bikanga. Aho harugaye, ariko kugurura numwe nibabaye babiri, n'uyu uwo mu muryango wa Dawidi.